dushaka yuko ivy'imico n'akaranga turi kumwe twese hamwe tworaba neza yuko byoshoboka nyene navyo ne ikaba nyene patrimoine nyene yiwacu nyene comme ça bikaba ari ibintu nyene twebwe tuvuga tuti turishimira yuko tuba barundi burya buri muntu wese yishimira icari iyo azi neza ces valeurs culturelles mu mbari ngo mvuze igifaransa peut-être ino festival zohera ubwo bujambo bwose bwaheze hariho ibintu ushobora kujuka cuvyibuka cuvyimba ubwo nyene mugabo umuntu yagufyonda kumvura fyondeka rwatu n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu hajya vyatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye ega abantu n'umunsi basaza ubwenge bwayonze kubera iki hariho ivyo basokuru bacu hariya vyatubeshaho mu bijanye n'ururimi rw'ikirundi tuzokwiga n'ibijanye ni imvugo dusanzwe dukoresha mbega ayo majambo yavuye he yavugwa ryari za katama n'ikigwa za ndamenje nk'amaconco kubera iki tubivuga mbega iyi ndahiro ikorwa kubera iki ikorwa ryari ivyo vyose n'amajambo usanga dukoresha muga tutazi ico asigura hama kazoba hariho naho badandariza ivyo kurya kama bavuza amafyiru hariho imvukira zo ngaho Bujumbura usanga ntibazi ico arico amafyiru bayabonye bavuga ngo nivyo kurya vy'abataxi vero badatahura ko ari ivyo kurya vy'iwacu mbega umukembe niki uribwa rya nabande wahereye hehe waje gute bashinga nahe bafasoni gwaruka tugira amahoro n'imico n'akaranga mu gihugu cacu tubanje kubashimira kwanza kuba mwitavye ikiganiro cy'abamenyesha makuru uyu munsi turi niteka nangere kubamenyesha ku mugaragaro umugambi udasanzwe twise isoko ry'umuco mu kinyamazuru Source of Culture Festival ni umugambi wateguwe kugira usubize imico n'akaranga by'u Burundi wongere utere intege ugwaruka rwacu kumenya no gukunda ivyo twarazwe n'abasogokuru iri serukiramuco canke Source of Culture Festival ni ihuriro ry'umuco n'akaranga ryateguwe kugira ryerekane ubwiza bw'akaranga k'u Burundi biciye mu mvyino indirimbo z'ikirundi inambo ingoma z'akaranga impuzu z'ikirundi imfungurwa n'ibinyobwa vya kera ibikorwa by'ubukorikori n'ubuhinga uyise umunsi wo kwinezeza gusa ndi gihe n'umwanya nyawo kunoganza akaranga k'u Burundi kugira ngo kubahirizwe n'abiki gihe hamwe n'abazokurikira tumaze kwihweza tukabona yuko uko imyaka igenda irarenga hari ibintu byinshi bigize akaranga kacu bigenda biratituka bikibagirwa cyane cyane mu gwaruka rwacu uko abarundi ba kera bari babayeho ibyo bafungura uko bambara imvyino hari n'imigenzo nyinshi iriko iratituka nishira hamwe rero rikora mu bijanye n'amasanamu itumanaho no kuvuga inkuru zifise akamaro no kumenyekanisha bikorwa abantu bakora tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twabonye dufise uruhara rwo gukora urubuga no gusubiza agateka akaranga kacu iri serukiramuco ryitiriwe isoko ry'akaranga ni intererano yacu mu kurinda no gukomeza akaranga k'u Burundi iri serukiramuco ryagenewe abarundi bose n'abanyamahanga turabatumiye kuza kuraba imico n'akaranga kacu namba ukunda Burundi kandi wishimira akaranga kabwo iri serukiramuco ni gwawe ikimvire rero cacu ni guhindura iri serukiramuco ribe ihuriro rikomeye kandi yubahitse ry'akaranga mu Burundi turifuza kubona Burundi bumenyekana nk'igihugu gifise umuco ukomeye mwiza kandi ushimishije ushobora gukundwa n'abawubamwo bose turashaka iyi festival canke iri serukiramuco rizobe ikimenyetso c'ubwibone bw'abarundi ku karanga kawo intumbero yacu ni ugushiraho urubuga rurama
bwo guteza imbere umuco, gufasha abahinga n'abanyamwuga bakaranga no gukomeza urukundo rw'igihugu biciye mu karanga kacu. Banyicubahiro muri hano, akaranga kacu si ikintu twaronse gusa ngo tugumane naco. Ni ikintu dutegerezwa gukingira, gukunda no gusigasira abazodukomokako. Igiserukiramuco n'ubutumire ku barundi bose bwo gusubira kuvyura imico n'akaranga no kwerekana igituma igihugu cyacu kidasanzwe. Twese hamwe dusigasire akaranga kacu, twese hamwe twubake ubwibone bwacu, twese hamwe tubisoko y'umuco. Murakoze cyane. Banyakubahwa muserukira ubushikiranganje bwo gwaruka, mukaba n'umuyobozi mukuru ajejwe iby'imico. Banyakubahwa muserukira ubuyobozi bukuru bw'abakerarugendo, bamenyesha makuru, namwe batumire biteka, ndabaramukije amahoro y'Imana. Nkuko mwagiye kumva intumbero ya kino gikorwa, uko byashikirijwe n'abashoboye kugira ino mbono, bavuga neza yuko mbanje kwanza gukenguruka kuba nka Linox Music Company yarashoboye kutwiyumvira ko kugira tube novuga nk'umuyobozi ajejwe kino gikorwa, ahagarariye kino gikorwa. Linox Music Company yari ifise imbono no musi biraryoshe yuko ibyacu biriko bigenda bitugaruka ko tugenda tuvyitunganyiriza. Linox Music Company nkuko bagiye barayivuga nishira hamwe ryaje ngaho kugira rishobore gusahiriza surtout mu bibazo ugwaruka ruba rufise mu kubaronsa ubuzi mu butandukanye bivanye n'ingabire zabo. Hama kuba barashoboye kwiyumvira ati reka dushobore gukora no mu kuduza imico y'ikirundi, dushobore nayone kuyishira mu butunzi kama dufise. Hama bagaca batuyumvira ko nk'abantu basanzwe bafise uburambe muri ibi nka biriya, nuvuga yuko ari ibintu cyane byo gukenguruka. Hama je mpari nka event manager nk'uhagarariye bino bintu, ahanini mvuga ingene iki gikorwa ingene gitunganijwe. Ni gikorwa cyo guha inguvu imico n'akaranga. Ni gikorwa novuga neza yuko kigabuye mu mice ishika nko kuri 2 canke 3, aho hariho umuce muniniya usanga ari mwebwe bamenyesha makuru ko ni mwebwe muza guha agaciro ivy'agaciro. Abarundi hari ukuntu twakuwe mu muco gato, dusanga ubutunzi dufise atagaciro tubuha, ugasanga imico yacu aribwo butunzi n'abanyamahanga boza. Ariyo mpamvu mubona kino gikorwa twagerageje turasaba yuko mu bafatanya bikorwa ho bamwe ubushikiranganje bw'ubudandaji hakabamwe n'ubushikiranganje bw'imico, kubera dukeneye yuko akagaciro dufise ku mico yacu ariko ko tuma natwebwe tubona yuko muri yambona kazoza 2040 natwebwe nk'abantu turi muri ico gisata twogira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu rero umuce munini yamwe bw'inkabamenyesha makuru, kuko mwebwe nimwe muha agaciro inkuru. Niyo mpamvu tuba twabahamagaye kugira muze kudushigikira, surtout mu guha agaciro ico kintu umengo usanga abantu benshi batazi yuko ari ibintu by'agaciro bikomeye cyane bishobora no kwinjiriza novuga mu gasanduku ka leta uburyo butari buke. Rero novuga neza yuko uko iyi festival iteguwe, uno munsi twavuga yuko tuyimuritse. Uno munsi ni muri bya bitaransement officiel yayo, bisigura yuko iyi festival itanguye uno munsi. Mu gutangura mugabo festival hazoba nuko izomurikwa, ni festival izomara iminsi 3. Festival nyezira bijya bitama exposition bizobera kuri stade Intwari guhera itariki 30 gushika itariki 1. Ni festival izomara iminsi 3, mugabo bisabwa yuko
muri kino gihe tugomba kubana na mwebwe kugira abarundi bose mu ntara zose ko ari zitanu zigize igihugu cyacu dushobore guhereza agaciro ubutunzi kama bafise. Uko rero biteguye nuko burya buri ntara irafise ubutunzi ifise, ari nayo mpamvu mu gutegura mu strategie tugomba kuzokoresha muri no festival ari uko bisaba yuko tuzogenda duhereza agaciro buri ntara tugerageza kurondera ubutunzi bujyanye n'imico n'akaranga biriyo. Ari aho uvuga ati yuko uwo muce muniniya ari byo bihera ubuyi bisaba yuko twabana na mwebwe cyane kugira abarundi bamenye agaciro k'ubutunzi kama bafise. Do muri ibyo tuzogira harimwo intambo, harimwo imvyino, harimwo imigani, burya imigani n'ubutunzi bukomeye cyane, harimwo ibifungurwa vyacu, haraba ivyo inkomoko yacu ko iri sabukuru giswe source de la culture, isoko mugabo iryo soko tuba turifise, isoko ari gihe kaba ari gato hagenda karakura, hari agaciro usanga uno musi karakuze dufise mugabo tutazi isoko ryako. Niyo mpamvu urumva uno musi dufise aho twavuye, aho turi naho twifuza kuja, kuko ni ka gaciro ivyo aho twavuye tugarda agaciro kaho, aho turi tuharenforce ku buryo hadutwara ahantu heza hanini tugarda ama valeur yacu. Ikindi naco nyamukuru cyatumye ino festival tuvuga tuti reka dukorane namwe, murabona neza yuko mino minsi amazi minsi surtout kumbuga ngurukana bumenyi usanga hari ibintu benshi bavuga bati hari ibintu bihonyanga imico n'imigenzo y'ikirundi. Twavuze yuko ati mwino festival twifuza yuko twohindura urupapuro kuki tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi nazone abantu bakazitaho. Niyo mpamvu urumva tuba twabahamagaye ngaha, kuko namba ibindi bihugu no musi bigendegwa nukubera bashoboye guhereza agaciro ivyabo. Namba no musi abarundi bashobora kuva ngaha, twarabonye muri imvyikiriku yagiye muri hari mu Bayisilamu, ni kubera irya ni culture religieuse yarahawe inguvu abisilamu ba ku buryo n'umwisilamu yumva yuko ati kuki nanje ntogendayo. Rero turafise naso bw'ubutunzi kama bwotuma n'umurundi wese ahari avuga ati nanje ndifuza kugenda hajya ahantu. Rero biraryoshe rero uno munsi bamwe novuga basanzwe bakora amakuru atandukanye, baposta ibintu bitandukanye, ndazi menshi no ngaha barahari, bavuga bati tukeneye kubimura. Rero mu kubimura ubereka akamaro k'ivyo bintu. Niyo mpamvu umuco ngaha urahari n'ubudandaji ngaha burahari, bose bari ngaha. Uno munsi rero dukeneye yuko muri kino gikorwa surtout mu kukimenyekanisha twifuza yuko abo basanzwe bakoresha imbuga canke abanyene basanzwe ubona bacigwa imanza zitandukanye, uno munsi rero ni umwanya mwiza wuko bavyomenya agaciro k'imico bafise kandi bamenye n'agaciro k'ingene iyo mico ishobora kudandazwa. Rero ndibaza ico ahanini nico je mpagarariye nka event manager, nkaba ndi kumwe na equipe itandukanye y'abantu turi kumwe muri kino gikorwa, ari nabone bazodufasha, ari namwebwe kandi namwebwe nyene mukaba mugira muri umwe mu muce wabo turi kumwe. Murakoze. Festival nkuko mwavyumvise intumbero yayo naho twifuza gushika ni kugira ngo no munsi hoba hariho umukobwa yoba kigira indahiro yumve yuko kizira mu mico n'akaranga, ni kugira ngo no munsi ukabuvuka haba muri Burunga canke Bujumbura umenye mbega kera byo kurya vyategurwa iwacu n'ivyaye, ni kugira no munsi dushobore kumenya imvutano mu bisanzwe bavuta gute, ni ryari bambara imvutano, ni ryari abagabo bambara imbega, ni hehe bazambarira, ni gute bazambara, ni kugira no munsi tumenye imyambaro itandukanye, aho uvuga ati mbega intore kera zambara gute, mbega kwivuga amazina biratandukanye n'ibituto n'ibindi bigenda bitandukanye, aho twabonye ko benshi muri twebwe dufise turumva tuvuze poème birasanzwe, tuvuze marketing birasanzwe, ariko benshi nabonye mutangaye mvuze kwidandaza niyo marketing mu Kirundi. Nivyo vyose kugira ngo dutange umuco, kuko ngo ubutayakaranga abagize iki, abatayibanga
kandi ngo utamenye iyapfa ngo ntamenye iyaja. Rero na karyo keza cane novuga ku mashira hamwe atandukanye asanzwe afise ibikorwa vyabo hano mu gihugu, berekane ko nabo bashigikiye akaranga, berekane ko nabo bashigikiye ico umurundi ari, kubera iyo tuvuze akaranga bitwereka vy'ukuri mbega umurundi ninde, umurundi niki. Rero nohamagarira amashira hamwe atandukanye yifuza kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Ego cane ni bikorwa bizomara imisi 3 ari nka exposition, ariko imbere yavyo hazokorwa ibindi bikorwa bizomara igihe kirekire hagati mu gihugu, turi kumwe na bamwe batandukanye mu masanzwe bamenyereye, baba bamenyesha makuru, baba baririmbyi, baba basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Turiko turazunguruka igihugu cacu twerekana izo ntambo aho zava, kugira ngo dushobore kumenya isoko vy'ukuri. Rero amashirahamwe atandukanye ni karyo kuko yashira hamwe ryawe ushobora kuduha umupira wawe tukawambara, mugani tuzowambara ku buntu, kugira ngo turiko turagenda, turiko turarya amafyiru, turiko turasomera twambaye umupira wawe. Umuntu niyabona turiko turasomera twambaye umupira wawe azomenya gusomera intara zivamwo nuko bigenda, muga yongera amenye nishira hamwe ryawe. Rero n'umwanya mwiza cane wo kwifatikanya natwe muri kino gikorwa kugira ngo ushigikire akaranga, ushigikire iterambere, ushigikire Burundi. Ntera kamo kandi kuri mwebwe muri ngaha, nukuri muri ijwi ryacu kandi rishika kure, mu muryango wacu wotwugurura henshi hashoboka, mushobore kudufasha gushikana ino nkuru kure hashoboka. Kandi kuva no munsi jewe ndahari, ababizi barabizi ko nakuwe ivata, naremewe kuvuga, mpembegwa kuvuga. Muzompamagare ndababwire vyimbitse igikorwa, intumbero, aho dukeneye gushika. Murakoze cane. Gira ndabatera intege kuri iki ciyumviro mwagize cyo kutunganya iri sabukuru soko ry'imico kama, kubera ko ndabivuzuko, kubera ko riko numvise ko mushaka kugarukira akaranga. Tukaba tuzi ko abakiri bato benshi baratwagwa cane, novuga ati n'ivyerekeye ubuhinga bwa none, ugasanga ntibijukiye cane novuga nti kumenya umuco kama, imico n'imigenzo myiza y'amiranga Barundi, ugasanga vyaribagiwe. Twinjiye cane novuga nti mwiterambere rya none. Murazi ko bavuga bati utakaranga ukabutaye ibanga ugatorana akaranda. Turifuza rero yuko abakiri bato bafata iya mbere mu gukwiragiza novuga ntiyo mico myiza y'amiranga Barundi. Twavuga kandi ko murazi ko kandi kahise kacu ku Burundi kamye gatangwa novuga nti ku munwa, kuko n'abakuzi n'abakazi benshi uzosanga ari abantu bariko baragera mu zabukuru, bari novuga nti mu kwitaba umuremyi, ugasanga byinshi mu byagiye biraranga Uburundi bwacu hari bizohava vyibagiranwa, kubera ko ababizi benshi bari mu kwitaba Imana. Rero ni vyiza yuko ugwaruka nago nyene rufata iya mbere kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo patrimoine culturel immatériel Abarundi dufise ko yo subira ikamenyekana, kugira ngo dushobore kugira navuga ntamasanamu canke ivyanditse byacu, kubera ko yamye itangwa de bouche à oreille kuva kera. Mugabo turifuza yuko navuga nti amarchive yavyo tuyabika, kugira ngo novuga ati kurundi gwaruka ruzokwaruka mu myaka ntazi, bazoshoboye kumenya ati mu Burundi kera byari byifashe uko. Rero nkabandanya ndabatera intege, tuba tuti ubushikiranganji ntako butazogira kugira ngo batera intege ubashigikire muri iki gikorwa, kandi tukaguma tutumira cyane cyane novuga nti
abanyamyuga bacu ko kwijukira kubandanya rero mukorera hamwe kubera ko nyamwigendako baravuga ko nyamwigendako ntari miri mpenshi Oze Fanike yabaje ati ni bande bazofasha muri iyo festival n'est-ce pas ati nugwaruka sivyo nuvuga neza yuko muri no festival nababwiye yuko ari imico ibiri apa ijya exposition itariki 30 gushika itariki imwe bizobera hajya imbere ya stade Intwari hagenda kunda kubera ama exposition hajya mu ikaburimbo twese uko turi ngaha turugwaruka hari byo dukeneye kumenya nuvuga yuko uko turi twese tuba tugiye mu rugendo shure en fait ino festival ni shure twese tugomba twicare twige sivyo impamvu twakoranye nabo mu bushikiranganje bw'imico burya mu bushikiranganje bw'imico barafise base de données y'ivyo twese tuba twipfuza surtout kuba murazi neza yuko mu ntunganyo nshasha bagiye hariho usanga hari ubuyobozi bujyanye n'ivy'imico n'akaranga nikindi naco muri equipe turi kumwe na n'ujejwe kurondeza ni Dingi Rugamba asanzwe no muri shiramo ry'abaririmbyi muri Amicale de Musiciens burya ivyo dukeneye twebwe nta experience nimwe ntacyo tubiziko natwebwe dukeneye kwiga niyo mpamvu nababwiye yuko hari ishusho dukeneye guhindura hariho abahinga abonyene nyakubahwa umuyobozi w'umuco yavuze ati turafise abantu badufitiye ibanga mugabo bariko barasaza abandi bariko baragenda hari ama bibliothèque ari karasha rero twebwe turi ngaho kugira twandike turi ngaho kugira twige kandi twongera twandika rero novuga neza yuko sitwe tuzobigisha natwe buzuba turiko turiga ahubwo namwebwe nk'amesha makuru muzodufasha kugeza kure ico cigwa tugomba twigire hamwe ubu nigihe novuga yuko ndagenda mu nyishu ngenda ndatanga ziraza kuba ziri en général ya vyose peut-être dada hari ibindi aza kuzakongerako ni juste ibintu bimwe ngenda ndeclaircisa kugira mugende muratahura yuko ino festival ni gwaci kongereka abagwanyu si twebwe turi kumwe hamwe twese kumwe nyine cyo heravuga turi kumwe twese birashoboka dushaka yuko ivy'imico n'akaranga turi kumwe twese hamwe tworaba neza yuko byoshoboka nyene navyo ne ikaba nyene patrimoine nyene yiwacu nyene comme ça bikaba ari ibintu nyene twebwe tuvuga tuti turishimira yuko tuba barundi burya buri muntu wese yishimira icari iyo azi neza ces valeurs culturelles mu mbari ngo mvuze igifaransa peut-être ino festival izohera ubwo bujambo bwose bwaheze niko bimeze nuko biri byaratwinjiyemwo festival izohera vyaheze nuko nyene biri mahabuje tuzovanga umva hazogeza ki 30 tuzi festival cyari cyo mu Kirundi ega twese niko biri kajayo rero ntuzenya Franike yabajije ati bizobera nihaje imbere ya stade Intwari impusha zose zirahari nihaje imbere ya stade Intwari tuzokugara ibarabara kuburyo n'uzorengana bwatagiye ariko harabiki hariko haraba umuco biraryoshe yuko no munsi bwa mbere haba ibindi mugabe ico gihe tugomba twidagadure tuninovore umuco w'ikirundi sivyo twese ntawo tuzi sinoza ngango ndababeshe mu muco w'ikirundi ndawuzi nanje ntawo nzi mugabo tugomba dufashanye ku buryo tugomba tumare ukwezi muri no minsi yose mpaka no Burundi igihe ntibuzohera mpaka umva uno munsi n'intango yuko ururungano rushasha ni nouveau départ tugize turatanguye turagiye n'urugendo rwo guhereza agaciro imico yacu aridi ati irisabu kuri zobandanya ni gice cya mbere nyine zobandanya hama akabijya karimwo Morning Burundi akabijya karimwo nako nyene novuga yuko muri no sabukuru tuzobona ivyo vyari bihari mugabo nta gaciro twabiha kuko hariho uravye kera abatama abakera bararamba bivanye n'imfungurwa bafungura mugabo twebwe uno munsi umengo ibigezweho byose biratwonona sinzi ko muri abibona meme n'amakuru muzurabe n'ama content y'ubu twita mu risk menshi zo birabe
hariho ibintu ushobora kubyuka cuvyibuka cuvyimba ubwo nyene mugabo umuntu yagufyonda ukumvura fyondeka ngo n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu hajya vyatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye ega abantu n'umunsi basaza ubwenge bwayonze kubera iki hariho ivyo basokuru bacu hariya vyatubeshaho hariho ubuvuzi kama je naragiye muri Izabu sanga hariho nk'ishamba ririmo gusa imiti kirundi Izabu ni ya leta ahantu bagiye bateye intuzenya imiti kama bavuza imiti kirundi mugabo twese ivyo byose urumva umengo nivuga ibintu by'amashimi nibiki ugasanga nka malaria nk'ubu ndayigwaye hari ukuntu yaba traité hari ukuntu hari umurundi azingene yovugwa urumva akona kantu do special ibaze nka stand imiti kirundi imiti kama akuna kabijya abantu bamenyereye ibi bigezweho bamenyereye bigezweho urazi nka stand y'intete stand y'umutobe amafyiru ikiremve nuko nyene inyama y'ikindi umugabo yo novuga neza yuko ari umuntu yabajije ati mwe nabo bantu bazoza nibo ni hariya nyene namba ari butanyerera umuntu yakibajije ico kibazo amenye yuko ino festival nujya nyene niwe tuzana kuko namba uno munsi ofete kera hariho bijya nyene cyo barakunda kubivuga bijya vya exode rural hariho ivyo twahunga tujino sivyo mugabo vy'agaciro tugenda turaboberana nga ubu rero tugomba rero natwe tuduge injo bavuga ati tuduge hari ibintu tugomba tuduge tuje kuzana rero ivyo bintu rero muri uno mwanya après ino lancement officiel tugomba tugenda mu mwanya rero kujero kubirondera ivyo bintu aho nyine tuzobakenera ko namwebwe kandi mubande kandi munavyerekana ukore kuza kubirondera iyo biri nivyo bizo ayo mastendi nyene ivyo tuba twagiye kurondera arizo ntambo ari umutsibo ari agasimbo ari ayo mafyiru kuko bigenda kose birafise ayo mafyiru ahantu usanga n'ubu nyene ari abantu bakiyatunganya sivyo umuntu ajayo hari intambo z'abatwa hari za imwaro umengo sivyo intore kumenya intore intore gute ingoma gute biraryoshe yuko ofete novuga yuko inyuma ya semaine diplomatique nibaza ko tugiye muri semaine culturelle moi culturel ufite kuno kwezi kwindwi nukwezi ko kwikukira ukwezi ko kwikukira rero uburundi bwasubijwe ivyago ivyo vyago rero gwasubije uko kwikukira twasubije n'ivyahe rero reka ivyabwo voilà ivyabwo umva hari ivy'abazungu badukuyeko baduhereza ivyabo hama mu nyuma batureka badusigiye ivyabo muri twe rero ubu rero harageze yuko twikukira tumenye ivyacu n'ivyahe hama ivyo vyacu twobara navyo gute ku buryo dushobora kugenda tujanye navyo no mumbona kazoza umva nico nibaza yuko ndashobora guhereza dada na wene ashobore kunyunganira ivyo atishuye nivyo ngira ce nishura yabajije arabo bajije ati muzokora ukijanye guteza imbere ururimi rwacu nagomba ndakubwire yuko hariho igisata kiriko kiriga ibijanye n'ururimi muga gushika ubu bose baramaze kubona yuko ururimi rwacu rukenye nashaka rero ko ndaberekana yuko namwe mubizi ururimi rwacu ruratunze ariko nitwe tutaruzi icyo nashaka yuko dushikako navyo birimwo kugira ngo dutahure iyo turiko turaja dutahure n'amajambo amwe n'isobanuro yayo mu bijanye n'ururimi rw'ikirundi tuzokwiga n'ibijanye ni imvugo dusanzwe dukoresha mbega ayo majambo yavuye he yavugwa ryari za katama n'ikigwa za ndamenje nk'amaconco kubera iki tubivuga mbega iyi ndahiro ikorwa kubera iki ikorwa ryari ivyo vyose n'amajambo usanga dukoresha muga tutazi ico asigura tuzoduka sinzi ko mwabibonye ni isoko tuzoja ku isoko kuko twebwe ubwacu nk'uko mwabivuze biratubabaza iyo turiko turabona abasanzwe bafise ayo makuru Imana iriko irabahamagara nabo bakitaba ugasanga ntituriko turamenya ibituranga ariko ibikorwa bikuru bizoba iminsi 3 muga turafise ukwezi kose kuva ku munsi wa mbere go kuduga kuja gutora ayo makuru go kuduga kuja kumenya ko karanga tukazojana na bamwe mu basanzwe bariko barakoresha imbuga ngurukana bumenyi
amazina yabo muzoyamenya mubonye ivyo bikorwa biriko birakogwa kugira ngo nabo bishikire aho bamenye uko kuri hama baze bakubasangize. Rero no kwishura ati ego bijanye n'ururimi bizoba birimwo. Harundi abajije aho izoba ni misi 3 nkuko mumvise yo festival izo birimwo ibintu bikorwa 3 bikomakomeye. Ikorwa ca mbere kizoba kirimwo ni ihayanishagurishwa rizoba iyo misi 3 aho hazoba hari ahantu hatandukanye hatwereka ivyacu tuzoba twagiye gukura ruguru, aho bazotwereka mbega kera mu guhiga bakoresha iki, mbega ikiremve niki, inyama y'ikindi niki. Aho hantu hazoba hari iryo hayanishagurishwe misi 3 ivyo bintu byose bizoba bihari. Hazoba hariho n'intambo z'ikirundi, mbega iyo mvuze ugwedengwe barutamba hehe, barutamba gute. Hazoba hariho aho novuga stand yerekana ivyo bintu vy'ukuri uko bikorwa naho babikorera. Hama hazoba hariho naho badandariza ivyo kurya kama, ivyo kurya kama bavuze amafyiru. Hariho imvukira zo ngahi Bujumbura usanga ntibazi cari co amafyiru, bayabonye bavuga ngo nivyo kurya vy'abataxi vero, badatahura ko ari ivyo kurya vy'iwacu. Mbega umukembe niki, uribwa rya nabande, wahereye hehe, waje gute. Ivyo vyose nibitandukanye tuzogenda turamenya. Mbega iyo bavuze gusomera kumengo ni inkuru, hari abantu baba bagisomera ego cyane barahari. Mbega ko baravuga yuko ariho abantu bashobora kuba bafungura ubugari n'ibiraya, birabaho ego birabaho, ni bande kubera iki babikora. Ivyo vyose biri mu vyo tuzomenya. Uburundi ni bunini, tuvuga ngo gahugu kanje keza kugira tugasempatize muga ni bunini kandi ufise akaranga kenshi. Haro abaje ati ni bande batumiwe, ego cyane bose baratumiwe atawuvuyemwo kugira ngo bashobore kumenya muri iyo misi 3. Uretse iyo misi 3 kuva ku munsi wa 3 w'indwiza muzobona ruguru bamwe tuzozana baje kuri iyo misi 3 kugira mu vyibonera amasomo yandi imbona nkubone. Muzoba muri ko murabibona ku mbuga ngurukana bumenyi, twagiye kuraba abatamba intora, abatamba gasimbo n'abatamba izindi ntambo zitandukanye, twicaye turi ku kirago turiko turafungura. Jewe ndiko ndiga ingene basya kera, ingene basekura kera, canke uyundi muntu witwa umu influencer wari we wese, tumenye imico n'akaranga. Hama baskota kibazo twibagisha kiriho ego ni kimwe ni kibazo yari yabajije ati abafatanya bikorwa hamwe boza canke ntibaze. Novuga yuko igisaba kuru ryamaze kuba ryatanguye, nta gihagarara. On arrête pas le train en marche. Nuko